reka mbanze nakire umushitsi wacu umutumire witeka nawe mbanze ndamwakire kabisa turakora mu kije cyane ndabaramukije cyane na Quinto na Yves super ariko reka mbanze ndakoreke widondora murakoze nitwa Olivier Muharuro umuntu yahoze ari umukinyi wa Dinamo Basketball Club nkaba narabandanije ndi muri uwo mugwi ubu nkaba ndongoye icyo nokwita fan base ya Dinamo Basketball Club ego nibaza ko ari ivyo Quinto naye nabikubwiye dutangura reka ndabivuge ku mugaragaro felicitation cyane kuri saison nziza cyane y'umugwi wanyu wa Vita bambe wa Dinamo. Merci beaucoup vraiment ni ikintu cadushimishije cyane biraturyohera cyane iyo umuntu adukeje kubera byaradusabye ingufu nyinshi cyane mwaka donc twimbuye c'est le fruit de nos efforts. Félicitations kabisa félicitations kuko kiki nibaza yuko Dinamo ino saison yari nziza cyane kuri bo cyane gose banatwaye ubu turi tumaze iminsi tuvuga itike ya BAL yo kuja kurondera itike kuja muri BAL bakesha kuba barabaye abambere muri ino saison ya basketball ariko kandi barabimerita hari igihe ubona ko umuntu ashitse ku bintu bimugwiririye bimuguye ku mugabo mwebwe Dinamo yarabikoreye yakini konvenka cyane ndetse ishika ku musaruro nkuko bari barabiteguye kandi byarateguwe ahubwo nyene niyo mperamo kumubwira nti felicitation cyane uwo wabaza ati uravye kuva Viva Basketball gitangura reka tubigaruke ko tubanze twakira abo kuri YouTube nabo kuva ku munsi w'ejo nabo twarababwiye ko tuba turi live kuri YouTube channel yacu ya Buja FM nuno munsi rero twamaze kuhagera ico tubasaba no kubandanya muduha ubwo butumwa biciye nko byahora bikogwa hariya kuri page ya Facebook hano naho muba mushobora kutubwira aho muri ko muradukurikiranira muherereye ni kuri rero channel yacu ya YouTube uragenda muri recherche ukandika Buja FM hanyuma ukagira subscribe hanyuma ukatangwa kudukurikirana ugaca dukurikirana rero ikibirira ikindi tubatuma kiki no gupartager link kuri bagenzi babo cyane gose kuri bagenzi babo tugomba kuva muri kino kiganiro twabonye ibiharuro by'abamaze kugira subscribe byahindutse kabisa twabisize Jose ko bimeze mu gaturagomba kandi ko tuza kuva ngaha tutabisiga uko twabisanze nuko rero kuri YouTube cyo tubasaba gira subscribe ucugenda kuri partage urungikire bagenzi bawe nibisanzwe kuri YouTube naho ikiganiro kiba caheze iciza no ku muntu araheza akagisubiramwo akagikurikirana neza cyane ndabona abantu bariko baraza kandi biba bimeze neza cyane reka rero twinjiye mu kiganiro cacu neza muri rusange nuko rero twari turavuga Dinamo turazi yuko mufise urubanza rwo guhura n'abakunzi mu birusange abakunzi ba Dinamo ariko kandi izoba ari na okaziyo y'kwakira n'abanywanyi bashasha kumbure babantu bahora baza gusa bagafana Dinamo bagaca bitahira mugabo bakaba bazi yuko imiryango ntifunze murabibereka mu kubategura no munsi ariko imbere yuko bizamwo reka tugaruke gatoya kuri Dinamo muri rusange sezo ya Dinamo y'uno mwaka yari itandukaniye he na sezo ziheruka mutashoboye gushika ko byo mwipfuza ariko cyane mu kuyitegura Dinamo n'ivyahe byahindutse kugira ngo byukuri mushobore gushika kuri no musaruro mushobore kudepasa canke mutori kibanza cyangwa keba wanyu runani nk'uko wewe mu mwaka uheze ari we yari yashitse kuri ibi mwebwe mwashitse ko muri no mwaka
urakoze umbaje ikibazo ciza ntisanze nk'uko wari wejeje kuvuga uti felicitation iyi Dinamo mwabonye uwo mwaka si ukuvuga yuko yateguwe uwo mwaka kuva tucumva iyi politike ya bale même avant twari dufite ekipe nziza twari twabaye n'abambere hakiri ibya zone 5 kuva dutanguye rero iyi politike ya bale twagiye turategura ekipe buke buke tukagira amarecruitment amwe yaba y'abakoca y'abajoueurs internationaux hari aho usanga bidakunze umwaka wa mbere ntibyashoboye gukunda yaba habaye New Star niyo yabaye ya mbere kiragenda muri bar turitegura umwaka wa kabiri dusanga urunani rwaturushije kwipanga muri strategy uvuga hose twari ko turiga niko mwabonye rero iyi Dinamo yaje ku mwaka wa gatatu umwaka wa gatatu ndoko ni succession y'amarecruitment twagiye turagira que ce soit côté y'abajoueurs que ce soit côté y'abacoach umwana abonye ko dufite n'abacoach bava hanze baza gufasha uriya meme n'abakinyi baje bava hanze mwarabonye n'abanyamerika twagiye turitegura kandi n'urukurikirane kubera iyi bare ni politike ndende kuri Afrika bifuza yuko izoba nka sinzi ko mubona NBA ngene imeze normalement yari iyo politike yabo uko basanze ibihugu bimwe bitaritegura neza nibamvira yuko tuzobona nka DC5 mubona ibihugu byose byukina basket nka kujya kwa bar rero dynamic iravyitegurira neza cyane iyi ntambwe twagize muzobona nyinshi zikurikira ni byiza cyane hanyuma inyuma y'ugushika ku kuronka itike kuja kurondera iyindi ya bar mubanje kuba bambere mu Burundi twarabonye Vala Nepase yari New Star hari ibyo bakoze kandi bishimishije muga barageze aho bagarukiye ntibashika kuri objectif nyamukuru y'ukwinjira nyene muri phase finale ya bar ariko bagarukiye nyene ku kanyuma nubwo harimwe ibintu byinshi mu mwaka weze gwa runani nabo baragerageje ivy'iwabo bishimishije mugabo nubwo batashoboye gushika kuri objectif ya nyuma uno mwaka amatwi abasumira uriko raraba mu buyobozi bwa Dinamo ibiriko birakogwa muri uko kwitegura mwiteguriye gukora iki kugira ngo mushobore gushika kuri ivyo bisane byananiye abandi mu myaka ibiri heze urakoze kuri ico kibazo tugerageje kukaraba New Star yari gitangura kandi vraiment yagize urugendo rwiza yarakinye Road to Bar iratsinda muri Tanzania iragenda muri Afrique du Sud irakina Elite 16 ningene yavuyemwo nta utabizi sino bigarukako ni ibintu bitadushimishije cyane mwaka kurikira urunani ruraza nagone gwatugiriye basket nziza gwarakinye Road to Bar ruratsinda ruragenda muri Afrique du Sud hama biranga aho hose twari ko turiga muravye n'amarecruitment twagize uwo mwaka haraje abakinyi haba kuri kote y'urunani basanzwe arabakinyi bibihangange muri bar ariko tunasubiye inyuma mubo muzokoresha ubu harabi wanyu urunani gwari gwifashishije yego mwari mwabatiye twari twabatiye bivuze ngo nk'umukinyi yitwa Richard bivuze ngo iyi Road to Bar sibashasha iyo experience nabo barayigiranye n'urunani nivyo nashaka kukubwira turavye kuva edaire kuva kuri New Star hari abakinyi bacu bagiye baragenda ku runani en plus muri iyi VBL marabonye abakinyi baje nka nkuriya mukinyi Diakite yaje gufasha runani ya no mukinyi akomeye cyane muri bar yaje atangura muri Dinamo mu nyuma mu runani oya yakiniye urunani nashaka kukubwira experience ikizotuma tumenyereye bar mwarabonye nuriya Peri n'abakinyi bamenyereye ukina bar Peri buriya yazananye Peri yahora kina muri Mozambique aramaze gukina bare arabana hajya no mu gihugu cyahe Peri n'umunyamerika Peri rero tubabwiye abariko baratwumviza ku nyungu z'abatwumviriza ni nuriya muzungu bahora babona wo muri Dinamo basketball kenshi iyo tubonye umuzungu tuba tubona ko ari umuntu nyene yaje kubera ugo rukoba aje umengo nta kigenda ariko uriya muhungu azi n'umupira cyane yaravyerekanye suko nyene tuba twavuze ngo nurukoba rudukanze ngo numwe yafashe cyane Dinamo muri Amerika ngo bitirirwa basket mugabo
anakina neza kabisa. Numwe yafashe Dinamo cyane. iyi playoff twatwaye vraiment turari Arayifise mu ruhara naho yafashanije n'abandi ariko yarashoboye gukinisha abandi yarabaye umumeneri mwiza wo no kwita umu anti-guard twaragize experience ubu unye abakinyi bacu bariko baritegura turafise amarenforcement aje avuye muri Etats-Unis turafise abanyamerika babiri bazoza kudufasha turafise abakinyi bacu bari ngaha basanzwe bamenyereye gukina bari aba étranger babiri turafise no joueur Burundi bu basigaye bari ku rang international urabona uko banabatuma ko hanze bakaja handi bagukina naho izindi ekipe ziriko ziritegura neza turizeye cyane gushika kure twereke abarundi abakunzi ba basketball n'abakunzi ba Dinamo cyane yuko dushobora kubatambutsa tukaja ku yindi nivo tukaja imbere tugashikaho urunani rutageze na New Stars zitageze iyo target dufise kandi turimvira ko tuzoyishika ko turavye organisation que ce soit technique que ce soit matériel parce que muri basketball ni birajana byose uratubwiye kuvyerekeye umugwi wa Dinamo mbega ko nivyo waje userukira abafana ba Dinamo muri rusange mbega hoho iterambere rya Dinamo nk'umugwi twagyumvira tubwiye mbega kuvyerekeye abafana hoho kuva mu myaka iheze dufate nk'ibiri hoho Dinamo hari ico yiyongeye ku bafana mwabikoze gute vyagenze gute mwarabibonye cyane nibaze ko mutari bashasha muri sport mwarabonye yuko fan base ya Dinamo yaduze cyane twarashoboye kwegeranya abafana mu Sanze Dinamo twasanze ari equipe ikundwa cyane gusa iyo cadre byagarukira kenshi byahora bigarukira mu bamambre biyorganiza bakeyi ugasanga umufana nta kibanza afise cyane twarabonye ko ari ntayigayezwa iyo umukinyi ari karakina afise support hanze yo mufana biramuha ingufu barabitubwiye cyane bakabishima mwarabibonye twaragerageje rero kubegeranya bari bariho yabaye signale gusa duhure twiyorganize du supporting abajoueur bacu mu kibuga ntibyangoye cyane byatugoye cyane benshi nabo twakinanye durafise komite nini y'abantu bahise bakinaho turafise abantu badukunda benshi mu gihugu barama batwandikira bama badusupportinga biraryoshe cyane ntibyangoye nta nguvu nyinshi twagize kwabaye nko kubera bari basanzwe bahari kuri ico c'abafana ababiraba nko kuri stade bambe hajya kuri tele babiravye baba babona ko mengo abafana benshi ba Dinamo bagwiriye muri bamwe twita abavyeyi sinzi kuco bibona uri kuraraba meme muri vya bihe vyiza equipe iri kirakina bikwereka nyene ambiance y'abafana kenshi benshi bakunda kubona ba Dinamo bagwiriye hariya muri VIP ni giki ko benshi kandi urabona mu buzima bwa misi yose aba VIP baba baki abantu bari simple nibo bakunda kuba benshi iki kintu kiri naturel uko nyene canke ari cyo mwogikora ko kugira ngo nubundi fan base ya Dinamo igwiremwo n'aba bantu bitwa ko ari bato ndabijanisha uri kuraraba nk'abantu nk'abajya bafana b'urunani kuko kenshi yuvuze Dinamo benshi barakwega urunani yuvuze urunani harazamwo Dinamo bariya bantuze b'urunani bakunda kuboneka ino muri bariya basanzwe ni ubona umengo barakubagana cyane muga Dinamo nino baba bariyo kandi atari bake muga benshi niga kubona ariya muri VIP ariya abanyarunani benshi usanga nka ziriya tribune za VIP arizo ziguriyemwo abantu ba Dinamo benshi bagaca bifundika uko nyene bati peut-être Dinamo bagaca babivuga mu ijambo rimwe ngo Dinamo abafana bayo benshi nibajya abantu usanga bari hampe VIP ubwo niko kimeze hanyuma muzogikora kuiki kugira ngo nyene aba bantu bato nyene nabo nyene bagwire cyane ku buryo habino na hariya tubona vibration isa neyengana ngerageje gusubira inyuma gatoyi nakubwira histoire ya Dinamo urunani normalement urunani gwaje ari equipe bavuga ngo ko ari yo mwisite ni naco gituma wabona bavuga ngo haje ngo abanyesite benshi bakagira iryanduru mugabo Dinamo yari equipe
y'abantu bose aho wava hose warashikiramo bari bafise ukuntu bo nivyo ni constant bari batwara ukuntu fan base tari batiyerekana cane kujya kw'abanyarunani urabona abantu bo mw'isite biroroshe cane gushika muri tele bakirekura bagatamba ariko ubu natwe niyo ntumbero ya fan base yari ihari twari kugira twakire natwe abo bantu bose bashaka kuryoherwa bashaka kwirekura tubahe chance yo gutambiramo sinzi ko mwabonye muri playoff mwarabonye abana batoyi mwarabonye abapeti bisiga amarangi mwarabonye abantu batamba mwarabonye kuri iriya kote ubu kamwe mwarabonye ko twagabuye hariho kote nimba warashoboye kugirirwa amahera ukaraba nka match ya nyuma ya playoff mwarabonye ko yari 50-50 yego mwarabonye ko yari 50-50 morale yari 50-50 hariya muri VIP naho benshi bacari benshi yego hariya ho muradomina cyane turafite abakadre benshi bakunda Dinamo badashobora gushikajya ngo batambe kubera icyubahiro baba bafise bariyo ni benshi ariko mwarabonye ko twabidugije cyane mu fan base yacu ariko nkuko abivuze mugenzanje ni fan base ya Dinamo tutakunze kuyibona mu myaka twakunda kubona hari abafana nka 2-3 baseba ndetse n'abandi hari aba my peace bazunguruka baja mu Dinamo nyene bigaragaza bo nyene ariko tubona muri izi playoffs kubera Dinamo yari igeze mu bihe vyiza munyuma muri yegeranye nkuko bivuze uzana abo bafana baraba benshi kandi biratanga umusaruro mbega twitege ko ijya fan base yabajya abana bajya bose tubona bisiga amarangi bizobandanya n'igihe Dinamo itameze neza bo ntibaje ari uko Dinamo imeze neza ni defi twabonye twe kubera twakinye muri Dinamo turazi icari cyo umufana turibuka turiko turakina n'urunani influence y'abafana yabiriho twarabibonye rero tumaze gukukuruka hariho comité executive turabona tuti nitwoyigoza byose turafata iyo hole ni defi yari ihare ariko twaratanguranye uwo mwaka na VBL dutsindwa tudatsindwa bose bama bahari morale yamari yindi nta cahinduka ubu hoho turiko turategura strategy champ yo kwakira bose ukumwe wese uko ari uko yiyumva ashaka gufasha muri equipe haba mu bakadre haba mu fan base haba mu gukina ubuhoho baziyongera cyane kuri le 30 septembre azoba n'akaryo keza ko kubakira ego baziyongera cyane bon reka ngende ku bintu rero gikomeye turazi Dinamo n'urunani n'imigwi kebana kandi nibisanzwe kugira ngo sport ikomere gitwe ko hariyo nka competition kanaka kwikomeye hategezwa kuba imigwi nyene isa niyinganye inguvu iri ku rwego rumwe ariko ikebana gukebana mu bisa ni nayo mpamvu bavuga gukebana batavuga ngo yankana muri sport bavuga gukebana nta gwanko rubaye rivalite ni rivalite turamaze kubona ubukeba bwa Dinamo n'urunani situmubafana ugasanga umufana w'urunani bana ni runani cyane n'uwa Dinamo ni Dinamo cyane ndetse ukamengo binagaragara iyo Dinamo iri kikina n'iyindi equipe cyangwa urunani ruriko rukina n'iyindi nta mufana wa Dinamo yubavuga ngo ashigikire urunani nta urunani yubavuga ngo ashigikire Dinamo ariko jewe ari kindi kintu nagiye kubona nabonye iyi migume ngo irubahana cyane mu buryo bw'ubuyobozi kenshi iyo hari ikintu bayaga kubona bakiyaga ko neza cyane ibi bintu bishoboka gute na buriya bukebana akarorero ni nk'uku kuntu nko muri za bal la nepase twabonye sutiye mwabagiriye yo kubatiza abakinyi baba bakeneye baba bagomwe muri Dinamo hanyuma nino saison twaraye tubonye nko guhetegwa gurunani ruvuga umukinyi barekuye azofasha Dinamo donc kuri niveau y'ama institution turabikubaza naho useruke abafana mugandazi nk'ivyo ububizi nyene buyobozi murayaga ntacu to kwishura nyene no mu kibanza c'abayobozi ibi bintu bishoboka gute buriya bukeba ariko hageze ku bintu by'akamaro cyangwa ku nyungu za bose ukabona abo bantu barabiyaga ko neza sans problème
kandi ni ikintu kiri exemplaire. Ego ni ikibazo ciza aho kandi azokwishura neza. Nashanda kubwire Dinamo ni equipe yo ngaha mu Burundi y'Ubujumbura. Runani ni equipe yo ngaha mu Burundi y'Ubujumbura. Kandi zose za basketball. Kandi zose za basketball kandi zose zigwanira inyungu ya basketball kandi zigwanira n'igikombe. Hajya mu kibuga abari rivalite ikomeye cyane kandi sinokubesha na Jesse nigera nshigikira Runani naho go bari kukunda ni bisa sinokubesha Jesse d'être franc mugabo nashanda kumenyesha yuko abafana b'Urunani banka Dinamo dans le sport ukwanka wavuze babake babana tuvuye hajya kuri departement niyo bagenzi bacu nibo dukorana mu busanzwe tuguma duhurira kuri basketball hagize uwutsinda agatwara playoffs twese tuja hamwe kugira idarapo ry'u Burundi riduge mu makungu ibyo byibona duhereye kuri New Star warabonye abakinyi b'Urunani na Dinamo bagiye kwifasha ngene bangana warabonye Urunani urabona n'ubu yuko tuzotwara abakinyi ba Urunani tuzotwara abakinyi baremesha hariho witwa Somizi Paulin nta twese tuja federation gufashanya muri rusange nifasha muri rusange kandi numva twese hagize isohoka sinoja gushigikira equipe oya bwa buke babuca buja ku ruhande tukaba igihugu uzogaruka dutanguye donc muratahura ko nyimba Dinamo igiye igatsindwa hatamaramara Dinamo yonyene hamaramara basket y'u Burundi muri rusange kubera bagenda bafite idarapo ry'igihugu bagenda ari nk'intamba nk'ubunye cyo gituma twese tutegereza kubashigikira imbere yuko twinjira rero mu rubanza nyezina mufise sinzi ko kikafise ikibazo muri kuko tuba tubaronkeyeho niyo mpamvu tubanza tukagaruka muri rusange mu bibazo kuri ivyo kucerekeye abafana ko ngaruka ku bafana nyene kuko nibo waje userukira imbere ko twinjira mu vyerekeye urubanza turamenye ko Dinamo izoja guseruka kurondera itike ryo kuja muri bar muri izi nkino hariya muri Tanzania muri Rotubar haba baje muri Elite biga mwebwe abafana nkuko mwatanguye kwitegura hari ico mutegekanya yuko mushobora kubaherekeza twe twama twiteguye mu isanzwe bare ibera ngaha Rotubar ibera ngaha muri Sud-Region irevre biragoye ntimuzobona abafana nka bamwe bari kuri departement kubumvo izitandukanye haba izubuzi abazobasubuzi badashobora kugenda abazoba bafise aussi contrainte y'uburyo n'ico nitwo gisiga inyuma ariko hariho abazogenda muzobona fan base mara nabibonye no kurunanira nepase marabonye abantu batari bake aho nyene urashobora nk'uwavuze ati two turitegura kuri kote y'iwacu twarabonye igihe urunanira ugenda gwaravuze ati turazi yuko ababase babazi bakunze gufasha bakabifashisha ahubwo ku kibazo wari wabajije mwarabonye bo sabakinyi gusa twabatijije mwarabonye ko twabatije n'umufana akabaherekeza mwebwe ntimuzokwitiye ubwe muti turaza ya burunani kabisa hariho umuntu avuga bakavibra kabisa tumwitize natwe kugira ngo tugire ijwi rikomeye hariya muri Tanzania cyane cyane basi ko ari ngaha mu karere twe tubona vraiment twikwije ariko uzokwivolonta turamuhaye karibu urumva butanga muri kwije kuri yo kote turipanze ariko ntawo wanku imiryango iruguruye habo muri Remesha muri Jimkana ubu twese uri bamwe nahariya ntituzobura abo dusangayo turabazi benshi turazobasangayo bazodushigikira reka twinjire rero mu rubanza nyezina icyumviro cy'uru rubanza ruzoba le 30 cyakomotse icyumviro cy'uru rubanza rwa le 30 musanze urubanza rwa le 30 ruzoba no babwira ingingo nyamukuru zirugize yego premier mazoba ro kwigina twaronse mwarabonye ngene twayikoreye ngufu nyinshi azobara kanya keza ko kuyitereka ngaho tukayigina yego deuxième kuzoba kwakira abafana bashasha bamambre bashasha novuga troisième azoba ari gupresenta equipe bon naco nari guhera ko kubera nico nyamukuru azoba ari gupresenta equipe yerekeye equipe izoserukira Dinamo izobikwiye en intégralité bose bazoba bashitse bazoba no kugira n'imyimenyerezo azoba ari gupresenta equipe izorepresenta Dinamo yereka abarundi yereka abakunzi ba basketball
yego azoba ari n'akaryo keza ko kubabona kubaramutsa tukabifuriza na bonne chance bazoba bahari bazoba bahari ekipe izoba ihari ekipe ni ukuvuga n'umufana Umufana akanya wese ko gufata azoba- agaselfie no hazoba hariho na bon ndaza kubibabwira Yego. muri derero muri rubanza niyo point izoba irimwo nibaza ko ahanini ari ivyama bose hazoba hariho na tuzogira platform yo guterera ekipe tuzobisha no kwita fundraising ahanini ni na soirée de gala kubera tuzoryoherwa voilà yego ahanini urwo rubanza ruzoba rugizwe n'ivyo hanyuma umufana hari umufana abafana buriya baratandukana hari umufana aba yizira kuri tere agashigikiya Dinamo akumva ivyo birakwiye muga cette fois-ci arahawe ikaze yukuza hariya mugasanga nta byinshi abimenya ko uretse ko aba yavyumvise ku mbuga zanyu aho mwatumiwe ku radio nko ngaha muga akeneye kumenya ivy'urubanza neza muri ko mwapanze ko bibamenyesha gute nk'abantu badafise contact ziri direct donc badashoka bamenya by'ukuri ndibaza harabaho nk'ibintu bisabwa iby'umuntu fana ategezwa kuzoba yuzuza kugira ngo nyene ntihagire umuntu asiba kubera ko hari ico atamenye umufana asabwa iki uwifuza kuzoparticipa asabwa iki mwomuha izahe information bon izo ni details z'urubanza yego kujyana nakubwiye ko dufite abafana bo ku rwego rwose batoyi moyen abakuze na twaragerageje turashiraho kujya twari dusanzwe tugira communication turashiraho donc tous les moyens possibles kugira umuntu wari wese ashikirwe ha guhera uko dusanzwe tuvugana ku WhatsApp guhera uko dusanzwe tuvugana muri bari abafana batoyi turazene tuba contact hari nabo usanga badafise ama telefone ariko tukamenya ingene tubashikira ya system ya kera guhanahana inkuru twarashizeho ibi byanyu by'ama media twarasavye abantu benshi biriko birahaca nibaza yuko twara ahanini nuko biba bimeze turafise n'ubuyobozi bose twaraciyeho mu buyobozi bumwe bakabiduvugira mu banyagihugu batwara donc birazwi hose nta uzosiba ngo ntiyabimenya ndibaza aho tugeze nta uzosiba ngo ntiyabimenya ibisabwa rero nibaza ko noja kubivuga muri detail z'urubanza yego ofete nashaka ntangure ndababwira ingene umunsi umeze tunabigire yego ndababwira ingene umunsi umeze nababwiye osi muri point zigize urwo rubanza buzoba osi azoronkeraho akanya yuko umukinyi rurangiranwa yafashije Dinamo gose yawukiniye yitanze yawuhaye ibikombe byinshi kandi yafashije Dinamo gusa yarafashije n'andi ma equipe menshi twara zone 5 mu runani yarabafashije na equipe nationale yaserukira kenshi ubu rero nta yiruka itabunda yafatiriwe n'ayandi mabanga naho tubona ko yari kubandanya afise akazi katamupermeta yuko babandanya gukina azoba ari akazoryo keza kiwe ko kurutira amayo agasezera ivy'umupira w'amaboko officiellement nawe nibaza ko mu Mudovina namwe nimba muri basket ni jana oya na shebe nawe akwiye kubigira nawe ntiyakukurutse aracabandanya arafatiye ariko barakanya keza rero yuko umukinyi yadufashije twakunze mwakunze asezera publiquement rero ugo rubanza ruzotanguranwa na match twokwita match togara match qui va se jouer en All Star Game izobera kuri département des sports iyo match izoba ari equipe ya Dinamo izosohoka contre l'Orchestre Feste ni murazi ko dufite abakinyi bakomeye ngaha benshi mu Burundi iyo nayo iyo equipe umucoach ariko aravyifatamwo neza ariko arevoliwe ari ku rwego rwiza Hakizimana Gafisi azoba ari niwe ariko arayitegura iyo L'Orchestre donc azoba ari match nziza cyane muraza kubibona ngira ku marezo sociaux twabiranshije yego bariko baravuga urumva yatoye abakinyi batandukanye mu migwi azoba match bamwe ba Dev bambuyi bande bajya bose basigaye muri kandi bakomakomeye muri abakinyi bakomakomeye cyane bavyifatamwo neza azoba ari match ryoshe donc ni match à ne pas rater ku mukunzi wa basketball en général
no ku mukunzi wa Dinamo en particulier donc aho rero tuzohurira kuri département des sports à 11h niho ivyo birori bizotangura donc azoba ari team no kwita Jean na team Gafisi nizo hariho des anges aussi bazokinira niyo evenement ya mbere izotangura hanyuma ibyo biheze tuzoca tugenda direct kuri X Makesh witwa All Star niho rero ibirori bizobandaniriza ivyo birori rero uzoshaka kubyitabira nababwiye ko twaziho platform yo gufasha hariho ticket sponsor ya 100,000 ushaka guterera equipe ku rwego uriko hazoba hariho aussi na ticket d'entrée nayo nazoba ari yo guterera ya 10,000 urumva ko twiyumviriye abantu bose bashaka guterera umwe wese ku rugero afise hanyuma hariho ama activité menshi azohabera azoba hariho kuganira n'abakinyi kuba bishaka photo booth gufata agafoto ku nabo bakinyi hariho aussi de concours twaranshije chanson ku bantu baba star baturirimba on a lancé iyo novuga concours iri en cours bariko barayitegura kuvuga iya mbere tuzoronka umwanya wo kuraba kuvuga umuririmbyi araja muri studio agakora indirimbo ihayagiza umugwi wa Dinamo hanyuma bakazozana indirimbo izoba yarushije izindi izohabwa agashimwe kangana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi wowe ndumva warabibonye yego turafise aussi aba komedie bazodufasha kuryoherwa abo ni kuryoshya nimba mwarabikonfirmye bavuga kuko ariyo abantu usanga twarabikonfirmye abana bakunda nta kibazo nkazoba ariho umukomedie rurangiranwa yitwa Kigingi niwe azoba ari maître de cérémonie murumva bizoba biryoshe cyane Kigingi nyimba adakunda kubihisha nta fana Dinamo nyine Kigingi asanzwe ari umufana wa New Star ari no mama yego umu New Star yaramaze ko arabirazwi yego mugara arakunda basket arakunda basket kandi asanzwe ari nakazi kiwe urumva bamutumye ko ati ryoshe ibirori n'abakunzi b'umuziki turafise aba DJ bameze neza bazoba bariko baratubwiriza akaziki ni Kigingi nande ku ruhande rw'abakomedie ku ruhande rw'abakomedie ni twabaye turafata Kigingi barashobora kumufasha murazi ko ari group yiwe baramenye biyorganize yego twoba turafata Kigingi turoma turaza kugira inama après midi hari gihe kwiyongera mu bundi tuzoguma tubimenyesha ariko kuri iyo kote nyene ko nkunda kubona bamwe mu ba star dufate nka bo muri musique baba comedie barakunda kuza kuri tele nta makuru mufise ya bamwe baba bakunda Dinamo muri bariya bahora baza kenshi turafise umu star yitwa B-Face murazi bakunda Dinamo turafise n'indirimbo yaturirimbiye Bifese narimaze kumwikeka kuko amarandevu ya Dinamo menshi yarabasohoye n'ururimbo ruryoshe kabisa aba star kenshi barakunda surtout nk'abajyanye baba barabigize umwuga iso prive naho abakunda ikintu nakunda kucerekana kumugaragara ashobora kuvuga ati ndi umufana wa Dinamo kandi nawe hari abafana biwe bo mu runani ugasanga arabakomerekeje nico gituma badakunda kubivuga na B-Face ndamurenganije kubera yaturirimba oya mugabo il faut ko ibintu bya sport n'ibisanzwe ni huko wakiginga uvuze uti twaramutumye ko adufashe ibirori ariko asanze akunda New Star mugani Kigingi wewe yaravyivugi wewe yaragaye bamaze kubi arabaze kuvyivugira ariko nabone nta muntu yo kwanka umuntu ngo nuko akunziki ariko ukiraho nyene watubwiye ati twarateguye yuko habura ukino imbere mu nyuma après tukaja gusanga agafanta n'ibindi bizokurikira kwinjira ibihumbi 10 usanze cyangwa guterera kushaka kurenza ibihumbi 100 canke birenga mbega ko utubwiye hazoba urukino ku rukino ho hazoba kwinjira ku mafaranga canke hazoba ari free kwinjira oya kwinjira hazoba hariho tuzogira gatike kameme kugira namwe musabwa ati ni yantererano nyene yego kugira n'umuntu yicare neza azoba ni yantererano nyene yego ibandanye nabo bakinyi bazoba bakinye
haba abarokari haba abandi barakeneye akantu kandi biranategurwa hariho organisation hari ibintu byinshi turasaba impusha ibintu byinshi yego mugabo ntikazoba ari kabona nk'aka mwari mwabonye muri playoffs ariko rero ata kantu nyene iyo evenement iyo Dinamo Champions Day twarabonye mushiramo akantu hagasoba ngo ushusha aho kavuye ni civugo mwafashe kubera uru rubanza canke ni civugo mwahisemwo ko kizogumaho bo ni civugo twafashe kuri uru rubanza turavye ingene twitwaye ingene mu twakinye umupira mwarabonye ko byari ibintu nta bintu bishushe nyine ubushushe uruta abandi bubaru ubushushe nta zindi demonstration zikenewe umuriro urawubona na pas besoin akuze rika muri ko ariko twavuga c'est ça ujya twavuze bijya by'abastare bashobora kuba bafata mugaba gahisha domemene nka twebwe abanyamakuru ntidukunda kwerekana position y'ama equipe dufana mugabo je donatire sinkunda kubera injyaje abantu batwumviriza aba muri football abiburaya benshi batwumviriza barazi equipe nkunda ntibitubuza kubikora nk'umwuga sinshobora kubura kuvuga amakuru meza kuko ndazi yuko nabatwumviriza ndi ngaha kubw'akazi batwumviriza bagomba kumva byiza mu migwi yabo bakunda nubwo nkunda kugira sindaguhishe je ndumudinamo naye nabikubwiye c'est bon naye nabikubwiye off mic ndabikubwira ariko je nkunda Dinamo kabisa karibu mucubahiro c'abandi bantu bose mu nizindi equipe karibu rero bagoshe mutamana bagoshe mutamana itariki 30 twarateguye ama t-shirt meza Dinamo Champions tuzoba turi ahari ujya muzi mugano w'abafana ujya munsi n'abamambi sana jendo mukunzi bakunzi bose bazaba bahari bazogusha mutamana nawe nta kibazo ndakwemereye aga t-shirt udu t-shirt twiza cyane merci beaucoup ya munsi nzoshuka kavuba ndakubonye indani nibaza ko ariho zoburi nzoza kabisa je nkunda Dinamo kabisa ndo mu Dinamo aguma arabajewe namwe oya jewe je ni kuva kera Dinamo nyene kuva kera cyane kuva kera nta kuri ko maze kubivuga nkuko nyene yabivuze hari igihe nyene abantu boca bibaza ngo nuko washitse ngaha ngo cha twigira aba Dinamo oya je ni kuva kera oya je nk'abantu baba barabasati je ni kuva kera cyane urabona iyi intsinzi yabonetse n'abantu nibabura ko yigira kandi nko ngaha dufise aba journaliste benshi buriya bafana basketball bafise imigwi itandukanye nk'abafana urunani bo tuba twihurije ubwaye n'ubundi gusa ni bya bindi uvuga uti ni yaca mugabo sport turacokuzana niryohera nta muntu ari bukuzize equipe ufana nta muntu ari bukuzize equipe ufana kuko nawe ntiwamujijije afana ubu rero turavyemeye tuzoza twambara umutamana ya utwemereye hama mutubone nta bindi azoba ari ya target yo kumenyana n'ubundi dukomeze fan base suko gusa yaje ngaha ngo tuje tuba wa Dinamo nakubwiye ni je ni kuva kera antwa je yoba ari nko kuva nka je pense nka 2017 18 yego ndumva urahamaze kabiri yego kabisa ejo bundi karibu twigirane muri ziriya match zitanu twagiye kuraba umengo yari ya kabiri kwicara na Alonzo noneho twisanga ahantu hariya mu banyarunani benshi Alonzo yaranyongorera ati ivyo wigira umudinamo ugasimbira ngaha barakwica ari yanya birabashwa gutwarwa n'ama emotion ugasanga ariko nikabura mugabo vraiment nabo baragira ntawe ndabona bahohotera ngo no nico ngituma kenshi ama emotion aragoye umuntu uko bareyagisa kuratanga naco gituma kwigumya urari ama match abari tandikuriya prefera kubagabura parce ari habafana bareje sukura atsinzwa tabidije rabonye uri kuratamba yo hava kuraba nabi oya ico no gutinya kuko uri kuraraba fata ureke kote ya y'urunani aho bakunze kwicara abafana babo hariho twovuga hariya muri VIP ubona yuko bose babacanze ntikibuza ko ukunda New Star kina n'urunani
New Star itsinze uduga hejuru ukakoma amashi kandi naho twoba twicaranye Naho muba mwicaranye. ico nabuza no ko ndagucokoza Eh. abantu bamwe niho haryohera siporo rega niho sport iryohera ariko hari ico bakubwiye ngo tuve mu kameme urumva hajya Yo, si ntuze nziza hajya twe iwacu twakira uwo ari we wese n'umunyamahanga araza akatwicaramo tukaguma ariko ni bon ukuntu kuryosha ariko nabo sport baza ya ko bizoza basketball bakumva icyo sport si aggressivité oya nabajye bakinyi bari mu kibuga baragwanira umupira umusize ntaca hariho amategeko hariho iki tuzogerageza biriko biraza kamene sawa imbere yuko tugaruka tunasozera no kuby'urubanza reka tugaruke muri basket muri rusange urugwego rwa basket yacu rubona gute wewe nk'umuntu yakinye mu nyuma ukabikurikirana utagikina muga ubirimwo mu rundi ruhande na cyane gobo uyobozi bw'abafana iyi basket yanyu bambe iyi basket yacu uyifatiye muri kahise n'ubu ukabihuriza hamwe ubona igeze ku rwego rumeze gute iratera imbere canke ico novuga muri basketball en general yo mu Burundi no bamwirisha ariko Burundi bufise abakunzi ba basket gose ngabisurisha n'abambere bakunda basketball mugabo turavye kugene iri kirevoriwa turavye igihe turimo bo novuga avant byagenda au rythme y'ibindi bihugu wasanga turi ku rwego rumwe wasanga nka muri sous-région ibivuga ari bimwe politique ari imwe mugabo twebwe aho tugeze mumbariye mvuge basket en general usanze ndayivuga twikompara n'aba neza cyane turavye twebwe aho tugeze turi nyuma cyane ku bijanye novuga kuri promotion ya basketball ntituriko turayipromotinga kuri niveau y'ibindi bihugu uvuze kuyipromotinga no uravuga ko habuze uruhara rw'abandi harabuze uruhara novuga rw'ubuyobozi novuga vision ya de loin des investisseurs bashobora kuinvestir muri basket à long terme dushobora kuba dufise abakinyi mubona ngene bakina muravye nk'umukinyi nk'aba bakinyi bariko barakina ubu abakinyi dufise ukaraba nk'umukinyi nka Richard ngene akina basketball afise ijya niveau agikinira kwisima agikinira ku kibuga kidasakaye donc ushatse kuvuga les infrastructures foko zihaba foko tugira iyo competition nk'aya mama competition tuja kugirira mu Rwanda tugenda Tanzania tube capable kuyakira foko natwe tuba capable kuyakira ariko ntituri capable so kuvuga yuko wama wumva ngo New Star yagiye muri Tanzania kugira road to bar canke urunani canke Dinamo hariho igituma nashaka rero sabe kandi zimwe muri ziriya nkino tuja gukinira hariya yoba ari avantage kuri twebwe hagize izo twakira yoba ari avantage kuri twebwe wakira ingenzi amahoteli arinjiza haba ibintu byinshi yo wakira inkino biteza imbere igihugu nashaka rero nsabe aka kanya ndonse micro sabe ubuyobozi kubera muri federation badushikanire nibo ducako badushikanira imbere babone vision ya basketball ikaja ku yindi niveau ntikiri gukina twe twakina pour gukina nta muntu yari kuvuga ngo agira shore mari muri basketball ngo aza ayironka ariko ubu on peut investir muri basketball on investisa mu mukinyi na cyane iyo sport imaze kwerekana ko abantu benshi bayikunda bayihurumbira urabona ukuntu hajya haba huzuye nta wogira amakenga yo ntikibuza ko abanyamitahe baza bagashiramwo akanoti kabo ushiramwe amahera hamara basikona ko turariha amahera menshi facilement umuntu arariha tike ya 20000 facilement aje kwicara hajyanya agira kwitwe n'izuba avec ko aho risque no kimvura ishobora kugwa match igasiba ariko agafata iyo risque agatanga 20000 urumva yuko umuntu yogira politique nziza tukagira basket mu bisanze y'ubu ahigeze ni business turavye mu bindi bihugu ngene bayigira ni business twasaba rero ubuyobozi federation idushikira imbere d'ici 3 ans tube natwe dushobora turi ko turegeza ku rwego rw'abandi bo mu karere parce que talent irahari abarundi muramutse kubona aho bagiye baraca hose mwaramumvise Gilbert ibyo bariko baramuvuga ibyo yarayakoze muri Congo turafise talent turafise de jeunes burundais bari talentueux kuva muri kahise muravye
barabakinyi rurangirana rero turashaka twagomba dusabe ubuyobozi kandi burabishoboye gushiramo ingufu dushobore kubandanya turyoherwa nka twese dufashanye twese dufashanye nk'abarundi umwe wese ku rugero ariko kiki hari ikintu kimwe maze kubona kandi atari cyiza turagenda muri football tukaraba ihiganwa ry'igihugu ryitwa Primus League no kuvuga ni Brarudi waja muri basket championnat ya basket kumva yitwa Viva toujours ni bamwe nyene abatanga sponsor ni bamwe hariho absence cyane y'amashira hamwe hari absence nini y'amakapo umengo babihebeye abantu ni kimwe nariko ndakubwira ego hajyanye mu gihe niba twagira tugashoronka indongozi nziza zigira politike nziza les sociétés zizoyibonamwo avantage zishoremo imitahe yabo muga mu gihe politike ya ubuyobozi atari heza usanga ari gukwega ibirenge mu gihe muzoteza imbere ntuze yawe abazoza baza ari benshi nk'ubu twogira politike nziza tukubaka ibibuga hamwe dushobora kwakira inkino tukagira iki nta umuntu wese afise societe azoshiramo akantu kubera azoba avuga ati je vais gagner la visibilité kandi visibilité ni ikintu gikomeye nibaza ko uko niko je ndabibona bon hanyuma turaje kwikompara no mu karere mugabo twikompaye twebwe kuri twebwe paraporo y'intambwe reka ntomore dufate nk'umukinyi wa basket uri kurabona mu kibuga iki gihe umukompaye n'igihe wewe wakinye uri yaheze imyaka ingahe uhagaze nahagaritse ukina muri 2016 mugabo hari imyaka itari mike wari ukinye naego ukompaye periode yawe n'abariko barakina ubu hari icyo ubona cyateye imbere cyane kubera twe tugikina wakina ukina yari option ya kabiri yego parce que wabura umunyeshuri il fallait kwiga d'abord hama tandi tukaja gukina nta n'amahera yararimo nta gashahara waronka ntaki apene barakurihira ishuri abamambre kiso yari organize ariko uburavye biri ku yindi dimension hariho abantu qui se sont donnés arashobora kubaho kubera umukinyi abaho kubera gukina umukinyi arahembwa ararihiza inzu abafise niko kazi tumaze kubona n'abatunga imodoka nyinshi kuwazindutse gukora ngaha nawe abazi yuko arafandimwa touche quelque chose kandi gishobora kumutunga ni intambwe nziza kameme turiko turevuriwa nico gituma biratuma n'abana batoyi bazoyikunda parce que namuvyeyi akayigukundisha kare umuvyeyi kugira uje gukina waramwinyegeza ukiri mutoyi parce que yavuga ko ari ugutumwanya mugabo ubunye baramutse kubona ko bishobora gutunga umuntu kameme c'est bon biriko tugerageje gukompara époque d'avant novuga naho twagomba tukagira époque d'avant 2019 no 19 kuduga byarahindutse avec politique ya bare hoho byaciye bifata iyindi ntumbero kiki sinzi ko ufite ikibazo kuri iyi basket muri rusangi kuri bitwariko bya basket muri rusangi kuko uyu abari ababizi byose nyene ibibera muri Dinamo ibibera muri rusangi niko atubwiye ingene basketball yotera imbere asaba yuko hoba ibibuga nakubaza ko hari ikibazo ubifise ko kugira ngo tuce turaba oya twobandanyiriza kuri twakwanye nagomba rero dusozere utubwira akajambo kanyu peut-être ufise katari mu bibazo twakubajije kajanye n'urubanza akajambo kanyu novuga no gutumira abarundi bose bakunda basket n'abadakunda basket bazoze kuraba bazova bayikunze abadinamo bose ndabatumire kuri iyo evenement en intégralité guhera kuri département kuza kuri Makesh kuri département ni sangapi kuri département ni 11 ibirori bigazoca bibandanya nukuvuga bikazobandaniriza he dozohera kuri département tuce tubandaniriza kuri Makesh aha muri Asiatique abatahazi ego ni ex Makesh witwa All Star hari ibintu muhakunda cyane hari ibintu byinshi mbona akabare ka Dinamo niho bagirira reception baheje gukina ni twavuga ko ari nko muhira hari ibintu byinshi biteguye hari abakomedie benshi hari muzohasanga utugenegene dutandukanye umwe wese azogerageza kwitora kaze twiginane terera umugwi
dusangire Mm. turyoherwe Mhm. en general. nk'uko nari nakubwiye nti dinamo nayikunze 2017 kubera najya urumva sinari nkunze cyane rwose ariko narabona bakina nkabakunda nkavuga ati dinamo ndayikunze mbega nk'umuntu yoba ari mu mahanga yakunda dinamo akaba avuga ati ibyo bintu nararyoye kubona dinamo itwara playoffs ariko nta makontakite fise y'abanyadinamo kuko hariho benshi ariko badukurikirana kuri YouTube kumbura bashobora kutwumviza bavuga ati ivyo birero naye nashaka kubiparticipamwo nubwo ntazoba ndi sur place nkagira ikintu cyo guterera yo bikora gute. Ego turafise platform ku bakunzi bacu turafise abakunzi benshi bari mu mahanga turafise ukuntu duhora tuvugana sinoca ndabashikiriza contact ubu nyene ariko baravugana benshi turaza kuzishira no abadukurikirana kuri IG yacu abadukurikirana kuri Facebook Twitter ubu hose biriko biracapa ni Dinamo Basketball Club ugiye kucubona evenement en intégralité yego nababwiye hose n'abantu bariko baraduha ama sponsor kazobara karyo keza kukubona kukubavuga tubahe aroturu rere visibilité tunabashimire cyane kandi bariko baraduterera amasosiyete menshi ariko baraduterera abantu benshi batandukanye bariko baraduterera azobara akaryo keza ko kubashimira yego Olivier reka tugushimira urakoze cyane kuba mwitavye ubutumire bwacu murakoze namwe kuba mwadutumiye turabashimiye cyane nibaza yive yemeye yuko tuzogenda kubashigikira nawe wemeye ego nabemereye jewe wananyemereye akantu nabemereye akantu nawe nzogushiramo kabisa tuzohashika kabisa karibu uzovuga ndabeze neza cyane ego twerekana iyo twamye ego kabisa reka tubashimire tunabipfuriza imyiteguro myiza y'urubanza mufise ku munsi wa gatandatu.